bakunzi b'urubuga rwa Bwa Yesu TV, turabamukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turabamukije abari kure n'abari hafi, bibanye aho umuntu wese aherereye. Hano turi kumwe n'umutumire, umutama akunda Yesu. Hama twagomba abanze atubwire izina ryiwe, hanyuma aca dusengera imbere yuko adubwira ku ijambo tumuha ikaze. Murakoze. Jewe nitwa Nzesabira Emmanuel wo ku musozi Gitaramuka, komine Bisoro, mu ntara ya Mwaro. Jewe nsengera ahantu hitwa kuri paruwasi ya Mutumba, hanyuma niho nakorera ibikorwa by'Imana, niho ndi aha nyene. Muko tubandanya tuyaga, nagomba gukengurukira Imana yo mu ijuru yoyo yabifashijemo ibintu byose aho ngeze kugeza n'iyi saha. Nagomba gushima Imana kugira ngo tuce tubandanya tuyage. Mana yacu mu ijuru, Mana nyaguhora ku ngoma, Mana vyagiye mu ijuru, Mana yera, turagukengurukiye cyane kandi turagushimiye umwanya mwiza nyaguhora ku ngoma duhaye. Turagushimiye isaha nziza n'uyu munota n'aya masegonda, turayakengurutse kandi turakengurutse ko wongeye data kutuzigama ukabana natwe. N'ubu turasengeye umwanya wose tuja kumarana data wera w'imbabazi muri aka kanya, tuyaga ibyawe ku bikorwa wadukoreye kugira ngo udushoboze, ntihagire ibyo turenza ko kandi ntihagire n'ibyo tugabanya, ariko izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro mu twebwe, ubidufashemo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Amen. Mukozi w'Imana, muri aka kanya uri hano, bagomba utubwire ibitangaza Imana yagukoreye. Turaguhaye ikaze. Murakoze. Ibitangaza Imana yankoreye ni byinshi, sinabivuga ngo ndabimare byose, ariko ndaca mu ncamake kugira ngo byose bigende neza, kuko twamaze gusenga Imana kugira ngo Imana yongere kudufasha no kudushoboza muri ibi twovuga. Jewe ubwa mbere na mbere ntaramenya Yesu ngo abe umwami n'umukiza wanje mu bugingo bwanje, mu mutima wanje, jewe nari nasengera ahantu hitwa mu Roma mu Gatolika. Hanyuma icyo gihe nabamwo ko twasenga nk'uko twigishijwe n'abavyeyi. Abavyeyi batwigisha gusenga, tugasenga dukubita utumenyetso, bakadutegeka kuja ku rusengero gusenga. Ariko mugabo naho twajayo tumbure ntitwari bwamenye icyo turiko turakurikira ico arico. Twakurikira inyigisho z'abavyeyi baduhaye, tugatonda kuba Imana gusenga, tuzi ko tugiye gukora ico abavyeyi badutumye. None rero muvyeyi mutama, mukozi w'Imana, nagira ndakubaze cyane Yesu yakwiyeretse gute? Yagukoreye ibiki gihe yakwiyereka? Yesu yasanze ndi umunyabyaha mu banyabyaha, naho nasenga, ariko yasanze ahantu nari umuyede, nariko ndahereza amatafari n'ubudongo abantu bariko bubaka inzu ku karaka bari baduhaye. Hanyuma hafi yaho twariko twubaka iyo nzu hafi y'iwacu mbere aho mu Bisoro mu Gitaramuka. Hanyuma hari umuntu afise ikintu cyitwa urwagwa, yahishije urwagwa. Ubwo rwagwa aruhishije, uwo muntu yarankunda cyane. Amaze kunkunda arantumira, amaze kuntumira yampaye akatatu k'iyo nzoga, kandi iyo nzoga yariyosha cyane. Mu nyuma yaho ndasimba ndagenda ndayinywa, ndayinyoye subira inyuma kuja guhereza ya matafari. Maze gushikayo uwo yantumiye acambwira ngo nimpamagare umushefu wanje ngo aze nawe amusomye. Amaze kumusomya, urumva ko nari maze kuheza kunywa katatu kaje nyene. Dusubiyeyo acamuhereza icatanu c'ubwo rwagwa, nanje ubwo rwagwa nca ndarunywamwo. Maze kurunywamwo muri ico cuma kigira kabiri arico catanu, niho rero twashatse dushika ku kazi. Nanje yagiye mu mutwe iyo nzoga imaze kuja mu mutwe,
mu mwanya w'uko abafundi ari bo bankoresha bakantegeka icyo bantuma nije natanguye kubategeka uko bagira uko bubaka nanjye natabyo nzi kubera iki kubera ndiko nkoreshwa na ya nzoga rero bimaze kumera gutyo uwo mushefu acavuga ati uwo muntu mureke ndaza aho yaguye. urakoze cyane rero bwa bundi akayoga n'aho abantu bagakunda karosha nabi urumva ko akitangura gukoresha ibitari byo hanyuma ugatangura gutegeka abagutegeka rero tutarabandanya imbere yuko tubandanya wobwira iki abandi bakisoma ko kacupa ko karwa bakikanywa? Icyo nababwira nti nayise nti nakaziri ku mugabo kuko umaze kukanywa nta kintu na kimwe asubira kwitegeka niyo isigaye imutegeka akora ibyo ataramukiye gukora ukasanga yahurudutse ukasanga yavuze nabi ukasanga yagize amanyama yagwanye yagize ne atumwe n'izo nzoga abazinywa rero no bakebura kugira ngo bagirene bazireke kuko nta kamaro kariyo nakaziri ku mugabo kasi umugabo gusa n'abandi bose iyo bakanyoye akenyezi bakanyoye wari wese yakanyoye n'umusore wafise inguvu yakanyoye ndashobora kugira inguvu atacika goyigoyi ukacusanga bimugoye mu bikorwa akora. Ego urakoze cyane mbega none kugira ngo izo nzoga uzihebe uzivemo byagenze gute? Kugira ngo izo nzoga ndazihebe nakubwiye yuko nari aho hantu uwo mufundi yaciye ampuruhusha ati nintahe ati kugira ngo bukeye nzogaruke kugira ngo mbandanye ibyo bikorwa ndabikore ntanyoye ya nzoga. Mugabo mu mwanya wo gutaha muhira naciye nja ahantu hepfo iruhande ya hahandi twanywa ya nzoga njanja ahantu mpitwa ahantu hari biconjwe ibicogeye siniko tahuri biconjwe ivyarizo hanyuma ncandagenda muri nyaconjwe ndyamayo maze kuryamayo niho ndyamye mu mwanya wuko nsinzira nikanguye aruko ndiko ndahwa izo nzoga niho naciye mfata ingingo yo guheba izo nzoga uwo munsi. Urumva Yesu yakugiriye neza rero urumva ko yagukuye ahantu hari hakomeye. Yego tubandanirize ibindi bitangaza Yesu yagukoreye kuva uhebye inzoga. Ibitangaza Imana yankoreye ni byinshi. Yesu yankoreye ibikorwa bikomeye. Ico gihe sinaciye ndayiheba uko nyene naciye ntaha hari hakiri kare ntashe zamvuye ko naciye ngenda ntemberera umukozi w'Imana yari umubanyi wacu yitwa Masabo Filipo hanyuma iwabo ncandagenda reka mbe ndaja kuyaga nawe kubera hakiri kare maze gushikayo hari abashitsi bava mu Rumonge ahantu Burambi mu nude mu Minago ahantu hari yimbo nyene uwo munsi bari baramutse batemberera Masabo Filipo rero tumaze gushikayo niho naca biganira ivyambaye ko ndababiganira bimeze hanyuma nabo baca bampa impanuro bampaye impanuro naciye mpera aho nyene nca ndaziheba maze kuziheba rero niho naca mpindura iyo shengero naho nasengeramwo nca gusengera mu ishengero rya Anglikane maze gusengera mu ishengero rya Anglikane ndaharonka inyigisho ndaharonka ubutumwa ndaharonka impanuro bigeza n'ubu rero niyo nkiri. Ibitangaza rero wari kubambariza Yesu yadukoreye nibi igitangaza Yesu yankoreye ni iki kintu kivuga ngo nubatse urugo rw'iwanje ari we afashije kandi ari we abikoze uti kubera iki jewe nasenga mbaza nti mbega data je nzokubaka urugo rwanje mbega nzokubaka kubera iki kubera nabonye imyaka yiwanje yari imaze kuba myinshi ntadihebura maze kwihebura mugabo maze gusenga Imana ndyamye narose ndiko ndubaka urugo rw'iwanje mbona mfite ubukwe nkabona abantu benshi bamperekeje ku bukwe mugabo atafaranga na rimwe mbona mfise mu mufuko byo kuvuga ati nzoja
kuresha umukobwa wa kandi